Twongeye kubaramutsa abandi twabaha mwiriwe umwe wese bigaterwa naho aherereye. Bakoze mwese b'ikiganiro ibimera bimaze iki, na cane cane mushikirizwa n'ikigo Ikangure Clinic. Uno munsi nkaba nipfuje na cane cane kuvuga canke kubabwira akamaro kadasanzwe kiki catsi mubona canke kiki kimera mwama mwabonye hirya no hino birimeza hose, haba mu gisagara ca Bujumbura ndetse na ruguru. Icatsi kidasanzwe murakibona, gifise amazina atandukanye wese biterwa n'ahaherereye. Hari abakita ngo ni matako y'abibi, abandi bakakita ibindi, ariko igikuru nuko umwe wese akibonye aca amenya neza icarico, yanakibona no kw'isura akabona naho yama abibona ahariho. Niyo mpamvu rero bisaba ko mukurikirana neza, mukongera kandi mukihweza iki giterwa canke iki catsi ico arico, kugira ngo ntimuze muvyitiranye n'ibindi bimera. Barya abantu mukunda kunsaba nimero, hari ikibazo mufise muraza kumbaza nta na kimwe kuri nimero 68 136 785. Inyuma y'ikiganiro niho nshobora kwakira ubutumwa bwanyu canke ibibazo vyanyu mukabaza mwisanzuye. Kino catsi rero benshi bita amatako y'abibi, ni kuvuga kino catsi kirakomeye cane, kuko abantu benshi baragwara ingwara, ndetse bamwe bakaja no kwa muganga bakipimisha bakababwira ngo barakomeye, bakaja hariya bakababwira ngo barakomeye, ariko bafise ubugwayi indani budasanzwe. Rero mu bintu iki catsi kivura, nubwo gikoreshwa mu buryo butandukanye, harimo ingwara zikomakomeye cane, ingwara zikomakomeye cane. Mu bintu bijanye no kwibungenga kw'abadamu, iki catsi kiza imbere. Mu bintu bijanye hariho abantu baribwa mu mafyigo cane, iki catsi kiza imbere gifatikanije n'aya mavuta bita l'huile naturelle, aya mavuta ava mu vyamwa. Iki catsi nticoroshe cane, na cane cane ku bantu baribwa mu migongo cane. Iki catsi ntigisanzwe ku bantu barya abantu usanga bafise imbuto nkeya, barya usanga baveresa utubuto duke canke umengo n'amazi mazi. Rero uriko ukiraba benshi baragicako nkaho nyene bakirenganira, bakagitera imigere bakagirene, kandi ugasanga uwo muntu yakagitera imigere izo ngwara afise n'ubugesera. Hari nk'abo usanga barya abadamu usanga binagora kurekura amazi, barya abadamu usanga kuvyara bibagora, basanga ni za operation. Ibi vyatsi canke uno muti ni kuvuga benshi barawukoresha mu bihugu bitandukanye kugira ngo boroshe mu nda iyo hageze yuko umudamu avyara biba akaravyo. Benshi bahengera mu misi ya mbere, haje bageze mu mezi 8 habura nk'ukwezi kumwe, bagaca batangura gukoresha uno muti ubukozwe mwibi uvanze n'aya mavuta y'amanatirere. Ico gihe rero abantu bose bamaze kumenya akamaro k'iki catsi canke iki kimera citwa amatako y'abibi, usanga muhira barabigwijije. Hari n'abatazi yuko kino catsi ushobora kugiteka nk'imboga ukirira. Iyo ugitetse nk'imboga ntigikora nk'umuti, gikora nk'imboga, canke ugasanga ukuyemwo utu elema dukeya tugufasha mu mubiri. Ariko mu bintu vya mbere bagitinyirako, ibi ngibi vyo kuribwa mu mafyigo, murabwiye yuko baca bavangana amavuta y'amanatirere akozwe mu vyamwa. Ibi bintu vyo kuveresa utubuto canke tw'amazi mazi canke dukeya, ibi bintu bijanye no kwibaruka, eka ndetse n'aba ubusanga bama bababara mu gakaraza cane. Rero umwe wese ahari amenye akamaro k'iki catsi canke iki kimera, ku buryo afise ibibazo nk'ivyo ashobora kumenya imiti ashobora kwikoreshereza. Nuko rero ndabashimiye ababaye nanje muri kino kiganiro, aho ejo nzobaha ikindi kiganiro na cane cane cerekana neza uko rero ushobora gutegura kino catsi
ku ngwara imwe imwe iyo ari yo yose, ku ngwara imwe imwe iyo ari yo yose. Hama barya nabo usanga ari bashasha kw'isheni, murabe kw'ijambo ryanditseko subscribe canke s'abone, mwiyaboneshe maze muhanahane bino biganiro ku buryo n'abandi bashobora kuza babironka, maze bakamenya ko bashobora kwigwanagwanako, kuko abantu benshi aha bagenda bagwaye, hari abantu bafise ibibazo butandukanye ku buryo bukomeye. Nuko rero ndabasezeye, mugire ibihe vyiza, naho mu kiganiro cahagaruka, bye bye.